uyu munsi dutaramiye ku civugo kivuga kiti twese hamwe turwanye ubukene uburundi bwacu butera imbere. Kugira ngo uburundi bwacu butere imbere nta wundi mushinge dufise atari ubwa mbere amahoro. Aho mubona amahoro twari twarayabuze mu myaka y'imbere y'ibihumbi 2005. Abarundi bose bavuga bati nofuma mbura vyose nkaronka amahoro. None amahoro twarayarose, dukomera amashi Imana yacu. Urumuri rw'amahoro, ahari urumuri koko haboneka umuco. Urumuri rw'amahoro ruzana koko ubutumwa bw'amahoro, ruzana ubutumwa bw'urukundo, bw'ubumwe, bw'umwumvikano. Urumuri rw'amahoro ruzana akanyamuneza mu muryango. None rero kw'izina ryabo dusangiye kurongora igihugu, mfise akanyamuneza ko gukenguruka cane iyi ndwi tumaze urumuri rw'amahoro ruriko rurazunguruka mu gihugu cose, ruriko rukwiragiza ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ubumwe, ubutumwa bw'urukundo. Nagira ubwa mbere nshimira Imana mushobora vyose, kuko yarashoboje intwara rumuri barashobora kuzunguruka mu gihugu cose, hanyuma bakaba bashitse Uburundi buri mu mahoro. Uru rumuri rw'amahoro rugira 15 rwaje rutuzaniye imigisha idasanzwe. Twari tumaze iminsi itari mike abenegihugu batanguye guhanga amaso ijuru, bavuga bati mbega kumenga imvura yataze. Urumuri rw'amahoro rwazananye n'umuhezagiro uvuye mu ijuru. Imvura yaciye itangura kugwa umunsi urumuri rw'amahoro rwatswa. None ruhejeje kuzunguruka intara zose z'Uburundi, rushitse ngaha ata ntara n'imwe idafise imvura uno munsi. Dukomera amashi Imana yacu. Rwatanguranye akanyamuneza ko kuzana umwizero, none rushitse mu ntara ihereza rufise akanyamuneza. None rero muri ako kanyamuneza k'amahoro tugume twibuka urumuri rw'amahoro rwaje kugira rugume ruhembera, rwatsa rudomeka kagacanwa kakabeya kari mu mitima iwacu, akabeya k'amahoro rukaza rusubira gukabura imitima yacu, tugume twumva amahoro. Amahoro twayarose atugoye. Subire ndabibutse gatoyi, muribuka yuko mu 2005 ariho twatanguye inzira y'amahoro mu Burundi. Abenshi bavuga bati mbega biracashoboka. Yemwe dibuke twese twavuga tuti nimukundane, abandi bati biracashoboka, tuti ibidashobokeye abantu bishobokera Imana. Ico gihe twatanguye inkino z'amahoro. Izo nkino zirahuza abarundi, zirahuza ugwaruka, turava muri vya vyiyumviro vy'injyane dusubira kuba abarundi b'umutima. Niho rero sogokuru wacu Petero Nkurunziza niho yacabona ko bibereye yuko ayo mahoro turose twari twarahabiye tutoyibagira yo ntibagirwa mu mitima yacu. Acatanguza urumuri rw'amahoro. Guhera ico gihe ku mwaka ruguma ruza ruratumurikira, ruhembera rusubira kwatsa kakabeya kugira kagume kameze neza mu mitima yacu.